hariho nk'akarorero tentation à éviter ni tentation yo kumva kumengo hari ubuzima bw'igihugu bw'iby'igihugu n'ubuzima bw'iby'umutima bw'Imana ko ari ubuzima bwo mu isengero n'ubuzima bwo hanze kandi umuntu ari umwe umuntu n'umwe ntidushobora kumugaburamwo ibice ngo iki gice nico igihugu iki gice n'ic'iby'Imana umuntu n'umwe n'ibyo akora byose bihurira hamwe ni bimwe hariho abakirisu bavuga ngo ngwiyema politiki ngo bya politiki ngo ibyo by'ibigambwe muzanye ukamengo ni ibintu bitabaraba nabo nyene bari muri excès yo kwiruka mu by'Imana ukamenga iby'igihugu n'ibibaraba hari n'abandi bari mu by'igihugu ukamenga iby'umutima n'ibibaraba izo excès zibiri ibyo baca bita les vies parallèles ukugomba gukora bimwe ukwabyo n'ibindi ukwabyo ukamenga hariho urugabano mu muntu rwa bimwe n'ibindi izo ekleziya mu bitabo dukoresha barabitubuza rwose mbere ugasanga umuntu byiza wo mufasha nuko yogira ubuzima bumwe akaba umwe ari umunyepolitike w'umukirisu akaba wa wundi mu mugambwe akaba wa wundi mu isengero akagira les mêmes valeurs zikaboneka hose après tout aba ari umwe nibi rero mubona vie parallèle nibyo kwirinda umukirisu abaye umukirisu w'ukuri n'akazi yo gakora neza urose abakozi bagukorera ku kazi b'abakirisu b'ukuri urisire yuko akazi kawe kagenda neza naha rero ikirezi kuvuga iti wo forma abakirisu bakaba muri monde yitwa temporelle nukuvuga iyo monde sociale tubamo bari abakirisu b'ukuri twosanga igihugu giteye imbere plus il y aura des laïcs pénétrés d'esprit évangélique, responsables de ces réalités et explicitement engagés en ces réalités, compétents dans le travail de leur développement et conscients de l'obligation qui leur incombe de développer toutes leurs capacités chrétiennes, souvent jusque-là tenues cachées et étouffées, alors plus ces réalités, sans perdre rien ni sacrifier de leur coefficient humain, mais révéler des dimensions transcendantes et souvent ignorées, se trouveront au service de l'unification du royaume de Dieu. Aha ni eklezia tubwira papa avuga mu gitabo Evangelii Nuntiandi nimero 70 ati mwobwira Imana mukaronka abakirisu pénétrés de l'évangile by'ukuri banyuze n'ijambo ry'Imana muzosanga ku kazi bariko barubaka ubwami bw'Imana. Ivyo twarashitse kuri dayo twese tuti que ton règne vienne. Iyo tuvuze ngo que ton règne vienne umuntu akabivuga ari muri ubushikiranganji bwa relations extérieures nk'akarorero. Comment le règne de Dieu arrive muri relations extérieures? Kuko nk'ubu nta wundi ajaye atarabakorayo. None iyo réalité relation internationale izoba le règne de Dieu gute abakirisu bariyo batayikomberekeje by'ukuri ngo ibe le règne de Dieu. Nico gituma umukirisu wese ahari ahamagarwa n'umukama akamurungika mu gisata runaka ngo ubwami bw'Imana bubonekeyo. Urumva mu kuri nico gituma dupfukama tukabasabira kuko mufise igikorwa gihambaye cyane cy'uko ubwami bw'Imana bwogenda bugashika muri ziriya realite murimo mu migambwe muri eklezia ukwivuga ku bakirisu bari mu migambwe ivuga iti ese abakirisu b'ukuri boduga bakaja mu migambwe bakayikorera n'umutima wabo wose maze bariko barafata ingingo mu mugambwe bakazifata nk'abakirisu mukaraba yuko ibihugu bidatera imbere bikomeje na za ngeso nziza abo bantu b'abakirisu banakovoza mu migambi y'iyo migambwe. Ni ukuvuga rero n'ubwo buzima dusanga finalma ata buzima bwa politike n'ubuzima bw'umutima dutandukanye ahubwo ese umuntu yobumwe agakomera maze agakomeza kuja gukomeza n'abandi. La première phrase kuri deplier ngaha hagati ivuga ngo les fidèles laïcs sont appelés personnellement par le Seigneur de qui ils reçoivent une mission pour l'Église et pour le monde. Les fidèles laïcs sont appelés personnellement par le Seigneur. N'umukama yabatoye abaha ubutumwa pour l'Église et pour le monde. Nta muntu ari ngaho gucyonyere par hasard, n'umukama yabishatse. Thank you.